abashoferi rero je ico bambwiye bavuze ati iyo ngingo ni nziza atariko muraraba akaryo mwokemura ikibazo c'abantu bafise imiduga myinshi mu rugo, aho usanga umuvyeyi agiye n'imodoka gwiwe, umwana mukuru agiye n'imodoka gwiwe, n'uwa kabiri n'uwa gatatu umwe wese agiye n'umuduga gwiwe. Ati rero twebwe abashoferi ikibazo dufise iyo tugiye kudepoza abana duhura n'ingorane aho tubura akaye turengana. Ati rero je nta bibazo bambajije byinshi n'intererano kuko bari bamaze kuja mu manama atandukanye haba kumuha mukaza na Ntahangwa, ariko rero bashimye guterera. Intererano yabaye yuko tworondera amabus scolaire. Ati bus scolaire ikiza cayo abana biga na cyane cyane bagira muri bus imwe barafise urukundo, bagenda baraganira, bagenda baramenyana, ariko abana bagiye différemment mwagenda mu voiture undi akagira muri bus ntibazopfa bamenyanye, na cyane cyane ko badasangiye urwo rugendo muri bus imwe. Ati rero mwohimiriza abantu cyangwa abagwiza tunga ati bagashiraho amabus scolaire kugira ngo ako kajagari k'imodoka nyinshi ntonto kave mu nzira kugira ngo amabisi ashikane abana ku gihe ciza. Iyo rero yabaye intererano imwe bampaye, kandi narayemeye, narayishimye, navuze nti ndayishimye jewe, ariko ndaza kuyishikiriza, nzoyishikiriza umushikiranganje kuko niwe aca ashirako akarongo keza.